Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kwibanda kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane ko biriko biravugwa mu gisata c'intwaro ibere ndetse n'igisata c'ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengeme Bunyoni yakugwaga yegekwako amakosa y'ibara ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibara ry'ivyankenerwa harimo nk'ifumbire n'amahera mva makungu. Imyaka 4 iraheze abarundi bumvirije amajambo yatangajwe n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu, aho kandi harimo n'umukuru w'igihugu nyene cyobora Varisito Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu mu gushaka guheraheza ico kibazo ubwiwe yivugiye yuko igisata c'igitoro, ubutare ndetse n'ibindi bisata bikomakomeye vy'igihugu vyose agiye kuvyifatira mu minwe. Kuva ico gihe abarundi bararindiriye inyishu barabura. No mu mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo Gervais Ndirakobuca ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, harabayeho vyinshi cyane vyo kutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere gushika naho Gervais Ndirakobuca ibibazo vy'igitoro vyari hafi kumukorako. Sivyo gusa kandi kuko Gervais Ndirakobuca yashatse kugarura ishirahamwe ryirukanywe mu gihugu c'u Burundi mu kuzana igitoro. Iryo ntarindi ni Interpetrole ryasimbujwe ishirahamwe Prestige ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Ni mu gihe Varisito Ndayishimiye ubwiwe yari yitangaje ko hari umuntu ashaka kumutembagaza akoresheje igitoro. Ayo ni amajambo President Ndayishimiye yakoresheje mu guhimbaza imyaka 4 yari amaze ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni amajambo kandi yateye ubwo abantu benshi. Ivyo bikaba vyari mu ijambo ashikirije kugerekereza 18 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024 ubwo President Ndayishimiye yarashimitse ko hari abantu bashaka kuzana imigumuko mu gihugu bitwaje ubukene bw'igitoro. Naho rero yaca avuga ko abarundi ari ntashima. Mu gikorane cyayi kimaze iminsi 2 cyabereye Nyabihanga, ayo majambo y'imigumuko itegurwa yagarutswe ko Kondundura yabonetse mu mpera y'igikorane kwigenekerezo ya 22 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024, aho Ndayishimiye yatangaza ko ari indongozi yatumye igitoro kibura maze irabuza rwose ko hari abazana igitoro mu Burundi. Uwo mutegetsi ngo yoba yaritwaje ko hari himbirije ko bakudeta mu Burundi, ahandi naho akerekana ko ata amafaranga yo kuri igitoro azoboneka. Yo mutegetsi yagarutswe ko muri ico gihe Varisito Ndayishimiye n'abategetsi batatu batari ko baravyumva kumwe mu gihugu c'u Burundi. Muri abo harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo, hakazamwo uwo umukuru w'igisirikare umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo ndetse n'uwari umushikiranganje w'ico gihe Gervais Ndirakobuca. Benshi bakavuga ko ibi vyasa nibije kwambika isura mbi bamwe mu bihangange mu mugambwe CNDD-FDD cyane cyane bakora muri biro politique. Kuva Reverano Ndikuriyo ahabwa kurongora CNDD-FDD ni kenshi yerekanye ko atagendera mu kwa k'umukuru w'igihugu. Ni kenshi kandi yagize inyifato n'imvugo zisa n'ugupinga President Ndayishimiye kugeza naho hatangura urukuru ko Ndayishimiye afise umugambi wo guhindura umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ataraheze ikiringo. Ivyamunaniye kuko muri uyu mwaka mu ikoraniro kaminuza ryakoranye vyaragaragaye aho Reverano Ndikuriyo yongerewe ikindi kiringo kizomushikana mu mwaka w'ibihumbi 2032. Ndikuriyo ico gihe yafatwa nk'uri kwisonga ry'abitwa ko bagendera mu irage rya President Nkurunziza. Kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023 Reverano Ndikuriyo yarahinduye inyifato asigara aboneka nk'uwahevye gupinga umukuru w'igihugu. Ibi rero nivyo byatumye benshi bibaza niba koko Reverano Ndikuriyo ari we yatanze amategeko yo kubuza igitoro kuza. Amasoko menshi akavuga ko vyogorana ko umukuru w'umugambwe atanga amategeko nk'ayo mu gihe igitoro gitumwa ko na leta. Nta bubasha umukuru w'umugambwe abafise mu bijanye n'amasezerano ya leta igiranira n'abayizanira ibidandazwa. Benshi bahise banyarukira kuri Reverano Ndikuriyo. Murantunge kuri Prime Niyongabo General Umugabo ari nawe arongoye ibiro bikuru vy'intwara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2023 ni kenshi vyavuzwe ko General Prime Niyongabo nawe yashobora kubogozwa amabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi umwanya n'umwanya. N'amazina y'umusubirizi wa General Prime Niyongabo ico gihe yaravuzwe.
Amasoko yacu yaremeje ko hari abasirikare bakuru bahoze muri CNDD-FDD bari basavye Perezida Ndayishimiye gukura General Prime Niyongabo. Ayo masoko akavuga ko n'umukuru w'iperereza General Ildefonse Barurema yo baratanze raporo zibiri zisaba ikurwa rya General Prime Niyongabo. Rimwe mu masoko avugana na Prime Niyongabo ryaratubwiye ko General Niyongabo yageze aharemererwa akiyumvira gusaba umukuru w'igihugu ko yomuhindurira amabanga. Bamwe bati ese koko none General Prime Niyongabo yoba ari we yarageze aho yiyumvira kudeta akandikira abazana igitoro ko bobireka. Amasoko yegereye Perezida Ndayishimiye yatubwiye ko atari General Prime Niyongabo yakoze ico kintu. Amasoko yacu yose akavuga ko intambara yo muri Kongo yatumye Ndayishimiye na Niyongabo basubira kwegerana. Muri kino gihe rero Varisto Ndayishimiye ngarizigiye cyane ko Prime Niyongabo yomukingira abogerageza kumutembagaza. Ico gihe rero bisa naho intebe ishushe yari iremezwe ku mutwe wa Gervais Ndirakobuca. Umuntu yavuga ko yarafitanye imigenderanire mibi n'umukuru w'igihugu muri ico gihe ni Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere w'ico gihe. Ku kibazo cyo kumenya nimba we yari gushobora kubuza ko igitoro kiza mu Burundi, amasoko yacu akavuga ko umukuru wa leta ibigenewe ivyo bitoro ko Ndirakobuca yari gushobora kubuza ko igitoro kiza. Icyari kigoye kwemera nuko yari kubakwa kubikora ku mugaragaro akoresheje izina ryiwe. Amasoko yacu yose akibaza ko Gervais Ndirakobuca atari kubaka kwikwegera gutyo. Ni mu gihe n'amasoko yari yegereye umukuru w'igihugu ico gihe yatubwiye ko umukuru w'igihugu yari yikeka cyane rwose ko Gervais Ndirakobuca hari imigambi mibi yararimwo. Ngo ndetse ngo yariko aranamukika ko hari amanama akora mu kinyegero bugorovye. Akagenda yiyoberanije akiyunguruza muri kamyoneti imwe gusa ari kumwe n'abapolisi bamucungera. Hari abandi bategetsi hejuru cyane ngo bakekwa ko nabo nyene biyoberanya bagiye muri izo nama, ntidushimye kuvuga ayo mazina yavuzwe ico gihe. Kuva umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca avugiye mu nama nshinga amateka ko atanyishu yarafise ku kibazo c'igitoro, abegere Perezida Ndayishimiye barashavuye cyane. Ni mu gihe hariho n'imigambi yo guhagarika Gervais Ndirakobuca yari yafashwe mu iperereza mu gihe yari gukirahira agatangaza ko atanze imihoho. Bigashoboka ko naho abo mu ruhande rwa Perezida Ndayishimiye bo bagira bate kuri Gervais Ndirakobuca ibijanye n'ibura ry'igitoro ico gihe. Imvugo Perezida Ndayishimiye yakoresheje inyabihanga ico gihe mu mwaka wa 2024 isa n'iyari idahuye n'ukuri, kuko indwi imbere yaho mu nama nshinga amateka umushikiranganje w'ikigega ca leta w'ico gihe Audace Niyonzima yarerekanye neza ko Burundi bufise ingorane ikomeye yo kuronka amafaranga mvamakungu yo kurangura igitoro. Mu ijambo Perezida Ndayishimiye wenyene yashikirije abarundi hari ku igenekerezo 18 ruhesha uwo mwaka, aho yerekanye ko ingorane y'igitoro iva ku ibura ry'amafaranga mvamakungu kubera abarundi bashora ibintu bike hanze. Mu gikoraniro nyene c'inyabihanga Perezida Ndayishimiye yarerekanye ingene abarundi basigaye bagura imiduga myinshi, amapikipiki n'amamashini yo gukwega amazi no kwatsa amatara, bigatuma hanyobwa igitoro cinshi. Unahuze rero ingene mu mpera y'igiterane ico gihe Perezida Ndayishimiye yadukanye ivy'umutegetsi yabujije ko igitoro kiza mu Burundi kubera umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Aha umuntu niwe yasigaye yibaza nimba Varisto Ndayishimiye yarahishuriwe ari mu gikorane acataha amenye ivyo yagiyeyo atazi. Ikindi umuntu yibajije ico gihe ivyo abategetsi bose bari bamaze igihe basigura coba cari kinyoma. Ikindi cari kigoye gutahura n'ingene kandi umutegetsi yagerezwa ivyo bintu biteye ubwoba gutyo iyo barababariwe. Muti none General Bunyoni we yoca ico gihe kuki bamufashaga kugwa amabanga. Abagizwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ko bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 kubera iki ngo bazobafunzwe mu gihe ari umutegetsi amba yari afise umugambi ugahitse nk'uyu. Ico gihe benshi mu byo basavye Perezida Ndayishimiye harimo gutomora neza ivyo yari karavuga bijanye n'abategura kugumura abanyagihugu be n'uwo mutegetsi yari yarabujije ko igitoro kiza mu ntumbero ya kudeta. Hari imvugo y'ibifyoti ngo yakoreshejwe nyabihanga n'umupastori yabonetse ko yatanze ubutumwa bwari bwateguriwe ahantu. Iyo mvugo ikaba yaribukije igihe pastori Mbayahaga yavuga igifyoti mu bihe vy'ikugwa rya General Bunyoni. Ntaco ngo vyari bimaze kurinda kwambikana ibara mu bategetsi bo hejuru, kuko umukuru w'igihugu yarasanzwe afise ububasha bwo guhindura leta aho abishakiye hose.
ni mu gihe kandi ivyo byari byanaturutse kandi ku matati yabayeho hagati ya General Gervais Nderakobuca n'umuryango wa President Ndayishimiye bivuye ku ishyirahamwe Prestige ndetse na Interpetrol. Inyuma y'umwaka wa 2022 Alengiyome Bunyoni akuwe mu mabanga, Gervais Nderakobuca yicaritswe mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Abantu benshi bibaza ico General Nderakobuca yarasigaye ajejwe akigenwa ku mushikiranganje wa mbere muri Nyakanga umwaka wa 2022. Benshi bari biteze kubona umukuru wa leta afata ingingo zikomeye nkuko vyari bimeze akiri umushikiranganje ajejwe intwaro y'agati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Ico gihe rero yari umushikiranganje yubahwa cyane, yafata ingingo zikaja mu ngiro rimwe na rimwe, yanashobora kandi kurenganura abarenganijwe, naho zimwe mu ngingo ziwe zavyaye amaganya mu miryango myinshi. Kuva rero abaye umushikiranganje wa mbere, Gervais Nderakobuca yarabuze ikibanza ciwe. Iruhande y'umukuru w'igihugu yivanga ibibazo vyose yamarika aravugwa buri munsi, hamwe akanakoresha imvugo zimaramaza abategetsi. Umukuru w'igihugu yihera amategeko abashikiranganje n'abandi bategetsi. Gervais Nderakobuca yisanze ari umurorerezi gusa ico gihe. Ikindi cagoye cane Nderakobuca ni ingere yifata iruhande rwa Angelina Ndayishimiye mu nzego. Uyu mufasoni w'umukuru w'igihugu ngo nta na kimwe ajejwe, nta n'ico ashobora kubazwa, ariko mu ngiro Angelina Ndayishimiye ngo niwe afise inguvu zidasanzwe, niwe ashobora gusambura ico umukuru w'igihugu yaraye yumvikanye n'umushikiranganje wa mbere. Akaba anafise kandi mu bategetsi, bamwe mu bategetsi amategeko, haba mu bashikiranganje haba mu bakozi b'iperereza. Itegeko rya Angelina Ndayishimiye ngo ntawe ushobora kurivuguruza, kuko na President Ndayishimiye ngo ntiyigera amuvuguruza. Iki kiri no mu vyagoye rwose General Bunyoni kubera atashaka ko bamugenderako. Nderakobuca we ngo vyarunyutse asigara ajomarariwe. Tugarutse kuri iki kibazo c'igitoro turiko turavuga ko no munsi igihe Nderakobuca aganwa ko umushikiranganje wa mbere, President Ndayishimiye yaraherutse gutangaza ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro, anemeza abarundi ko kitazosubira kubura. Aho rero yarahejeje guhagarika ibikorwa vy'ishiramwe Interpetrol ryari rimaze imyaka myinshi cyane ariyo rizana ibitoro mu Burundi. Varisito Ndayishimiye ryagirije ko ryakoranye na General Bunyoni mu gutuma ibitoro bikena kugira ngo haboneka akaryo ko gutembagaza intwaro ya General Ndayishimiye. Ndayishimiye ngo bwiwe yironderereye irindi shirahamwe ryitwa Prestige, ari ubasha bwo kurangura ibitoro vy'u Burundi rikoranye na Regideso, yagiye kuza irabika igitoro, ikongera kandi ikaba ariyo igitanga mu bakidandaza. Hari impari zikomeye zivuga ko Angelina Ndayishimiye ari muri bene Prestige, nawe abihakana. Naho abihakana, Regideso nayo yashizwe mu minwe y'umusirikare avuga ko ari mu nshuti za Varisito Ndayishimiye. Amamiliyoni y'amadolari ngo yarasuye mu banki nkuru y'igihugu BRB acabwa Prestige, ariko ca gitoro cagumye kibura. Nimwe y'amatozo y'iradio yigenga RPA yerekanye ko hariho ubunyonyezi budasanzwe muri ayo mafaranga akugwa muri BRB. Aha ntaho kwibagira kandi ko BRB nayo itwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu mwanya wa mbere Nderakobuca yarubasha uko yasanze President Ndayishimiye yifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro. Kumbure ngo yari yibwira ko igitoro kizoboneka, naho yaronka amakuru akuye y'ingene amafaranga y'igihugu ari karibwa. Nyuma y'umwaka ari mu mabanga niho yabona ko ibara ryaguye. Ikibazo c'igitoro cyavuye k'umuzi w'ibuye. Nderakobuca arabona neza ko Ndayishimiye vyamunaniye, cyongera arabona kandi ko ubutunzi bw'igihugu bugeze abi cyane, ari wazobibazwa nk'umukuru wa leta. General Nderakobuca yarabonye neza ko Prestige atacishoboye kiretse ko bandanya yiyorera amafaranga y'igihugu, acatangura ibiganiro mu mission ya Interpetrol. Niho yaraba umukuru w'igihugu namwe mu bamufasha barimo umukuru w'iperereza n'umuyobozi mwishikira. Gervais Nderakobuca yaraberetse ko igitoro gishobora gusubira kuboneka neza mu Burundi, hamwe boreka Interpetrol igasubira kurangura igitoro c'u Burundi, hanyuma bakemeza ko bakemera bakaduza amafaranga make yo bare amafaranga 150 ku litiro y'igitoro. Nderakobuca ngo ntiharazi rero ico gihe kajeje kugurura intambara atazi. Gervais Nderakobuca ngo yatutswe kubona ngo ashobora kwiyumvira gusubira kuzana societe yaho zikorana n'abatutsi, ariko nawe yaraberetse ko naho bariko bavuga intwaro za kera ko Interpetrol yakoranye na President Nkurunziza imyaka 15 atangorane. Ntivyatevye, Nderakobuca yavuye yagezwe ko ayo mafaranga ari karasaba ko aduzwa ku litiro ari giture cyo yumvikanye na n'ishirahamwe Interpetrol. Umushikiranganje wa mbere yarumiwe, ishavurire nega kugeza ashaka gutanga imihoho. Niho rero yahava amenya ko yafatiwe ingingo zihambaye, ko aherahiye agatanga ibihoho acagarikwa n'iperereza nawe akagirizwa kari kagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu.
muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2024 nkuko twabigarutse imbere y'inama nshinga amateka Gervais Ndirakobuca yari umunwa ko atanyishu nimwe afise ikibazo kijanye n'ibura ry'igitoro. Mu ncamake yari abwiye abarundi ati jewe narananiwe genda mwibariza umwe avuga ko yacifatiye mu minwe. Kuva Gervais Ndirakobuca agomvye gutanga imihoho ariko gatega ubwoba yarabayeho n'abatazi cyategurirwa niyo kizozanana. Ico gihe hitwa ko ari warongoye leta ariko yarazi neza ko atabubasha na buke yasigaranye. Muri ruhesha umwaka w'ibihumbi 2024 ukwezi kumwe gusa inyuma y'ivyo Ndirakobuca yavugiye mu nama nshinga amateka, President Ndayishimiye nibwo yatangaje mu gikorano inyabihanga ko ari umutegetsi w'ejuru yabujije igitoro kuza, ngo yandikiye abatanga igitoro ko batokwena ngo bakizane kubera himirije gutembagazwa ubutegetsi. Ahani naho ngo yavuze ko ata amafaranga ariho yo kuriha igitoro, abanamwagirije ko yatanze igituriye kugira ngo ubwato buzanye igitoro Dar es Salaam ntibupakurugwe. President Ndayishimiye kandi ntigeze avuga uwo mutegetsi akomeye gutyo, ariko benshi babonye ko yari inyishu yahaye Gervais Ndirakobuca. Ni mu gihe mu ndwi yabanje President Ndayishimiye navyo yari yabigarutseho aho yari mu ishengero rya Isidore Mbayahaga ngo hari mu ntambara idasanzwe yagwanye muri Ruheshi na Mukakara umwaka w'ibihumbi 2024, ngo ubutegetsi bwe bwari gutembagazwa muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024, aho hose kandi ntigeze atomora uwo yashaka kumutembagaza. Ni mu gico gihe n'umunamatohoza y'iradio RPA yashize ahabona ku busuma bwo bukogwa n'abegereye umukuru w'igihugu bafatanije na Prestige ku bijanye no kurangura igitoro hanze. Hari umutegetsi w'ejuru cyane yegereye President Ndayishimiye yigeze kwivuganira namwe mu mashiramwe yigenga, ababwira ko ivyo RPA yari ivuga bazi uwari uri karabitanga ro bari bafise ikibazo muri leta. Ntihemeye kuvuga uwo muntu ariko vyarumvikana ko ishavu bafise ritari kure y'urongoye leta. Ko ngo yamwangiye gutanga imihoho Ndayishimiye baramubikiye ikiye gihano kugira ngo amuhane vy'intangarugero canke se vy'akarorero mu bandi basendede FTD. Ico gihe Gervais Ndirakobuca yagumye mu kibanza gushika naho Gervais Ndirakobuca akugwa muri ico kibanza ariko agiye mu nama kenguza amateka kuri bakaba ari nawe ayitwara mu kiringo c'imyaka 5 yo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030 nkuko amakuru adushikira abivuga. Si ivyo gusa kandi kuko hari n'ibindi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Hariko haravugwa umwe mu bene gihugu banyurujwe n'abapolisi. Ibintu bibera mu gihugu biragoye gutahura bigenda gute ngo umuntu yambaye umupira w'umugambwe afatwe n'igipolisi ataco ahungabanije. Nibiranti Trezoro ni umusore w'imyaka 25 aba muri quartier Bubanza zone Kinama komine Ntangwa wo mu ntara ya Bujumbura. Hirya y'ejo rero umunyagihugu yari mu bandi bagiye gukurikirana urubanza rw'umugambwe CNL muri sentare Nahinyuzwa. Uyu musore yagiye yambaye umupira w'umugambwe CNL. Mu gihe hari hageze ko bataha, Trezor yaciye afatwa n'abapolisi bamwagiriza kuba yambaye uwo mupira. Gushika ubu rero ntawuzi yo umunyagihugu yaciye atwarwa n'abo bapolisi, biranagoye gutahura ukuntu umunyagihugu afatwa agafungwa ngo kubera yambaye umupira w'umugambwe mu gihe abandi bose bambara impuzu za CNDD-FDD ku mugaragaro. Amwegere bagasaba ko amenyekanaho yatwawe gufungirwa yongere kandi arekurwe nkuko atacu yagirizwa kiretse ko yafashwe yagirizwa kwambara uwo mupira w'umugambwe. Garera makuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe cyangwa sabone niba utarafyira ko kugira ngo tujucika ngo nadushikiriza usangize ari makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imebezi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nunkuza TV Imana iba hezagire.